Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije mwese turi kumwe dusuye guhura kuri uno munsi. Izina rya Jenny Gahoza Nadege. Uno munsi nkaba numvise nari ndongowe n'ukuri kubayagira umugenzi wanje wa mbere mfampe ntibishobo umva n'uwa mbere umugenzi wa mbere uwangize wa Kristo ukiriko arampingura ngira asesha na Kristo no gusumvya. Nkunda kubwira n'umugabo wanje ati ukazobona ndamuhevye uzoca umenya ko biguye mu mana, nzoba mbaye mubi, nzoba bigenze nabi, uzoca ku mavi ucuhamagara n'abandi bose ubabwire. Urumva mugabo n'umugenzi wanje uwo ndiko ndababwira ni mpwemu yera, ni Saint Esprit. Ntababeshe iyo bimbaza ibiyinyaheze imyaka ngo umugenzi wawe ninde, nakubwira izina ry'umuntu, ariko ubu unye niwe mugenzi wanje wa mbere, niwe wa mbere mbwira vyose, niwe wa mbere niturako vyose, niwe wa mbere dusangira ibiryoshe n'ibibishe vyose, niwe wa mbere numviriza, niwe wa mbere muri vyose. Rero kenshi nkaba nzi yuko na jewe nibaza ko sinzi ko uri kurankurikirana woba warabaye aho nabaye, kubera ni byarangoye mu narashobora gutahura Imana Data waturemye, Imana Mwana Jesus Christ, Yezu Kristo. Mugabo hageze kuri mwe mu nkuta mvuga nti okay, reka ndamuvuge kubera n'undi baramutwigisha, reka aranditse muri Bible, ndamwiga mu makuru biblique nafashe nuko nyene, mugabo nkumva hari hana dashika. Rero ugezeho kumbwira ngo butetso bwiranda nkumva okay, ivyo rero sinzi ngira ni vya pastor bazotaho babitahuye canke ntibikenewe ko ndanabitahura, reka nibandanyirize. Ariko numvise umengo no munsi shaka kubasangiza ihishurirwa ya mpwemu yera rishobora gutuma ko tugira relation nawe. Bari byo bituma, kuko biragoye hajya kugira relation n'umuntu, kugira ngenderanire n'umuntu utanazi wirengagiza nyene, uvuga uti reka uraho nyene mugabo nkarengana. Kandi n'igituma ni kubera numva muri jewe ko nukuri mpwemu yera arashaka ko twiyenteresa kuri we, nukuri tumurondera, dushaka kumenya uwo ari we. Urumva ni kimwe kutamenya uwo ari we, mugabo basi turonke tuvume tumurondera kandi aratwiyereka. Nukuri ikwirikira nzobaye intahe yanje yo guhura na mpwemu yera ijya mbere, pode kumva yuko aho ubugenzi ndiko ravuga bwahereye he. Mugabo rero numva umenga shaka ubu unye nukuri kuba ko haje ahuri ni wowe waramaze kumumenya, nukuri umfashe tumuryoherebere hamwe, utaramumenya nukuri tumusangire nukuri. Isengesho nagize n'imbere yo gutangura navuze ni mpwemu yera ngire ndakuyage, nurazi ngenda gukunda ni muganda gusavya akanwa kanje kuguruke, nikavuga amajambo y'umuntu, nikavuge no kumbona ntaboneke jewe, ariko uboneke wewe, wiyagire wivuge wewe nyene. Hama nuri ko aranyumviriza umva yumve akunyotewe gutyo nyene, yumve habemwo puissance, habemwo nuvuga gute useduize wewe nyene, utume abantu baba attiré à toi, bumve babaye séduit, bumve bagushatse, bumve bavuze ati okay ndagiye kumurondera uwo ninde. Rero je ngire ndabasangize gatoyi ihishurirwa nagize. Nibaza ko ahambere kwanza nena maze kuhagarikira ku bloka sinoveshitse, nigihe ko rambwira ati Imana Data ni utatubgeranda, nkumva umenga aho hantu sidahatahura gushika mbaze kandi umugenzi wanje. Mugabo urumva aho onye ndiko ndababwira gatoyi aho namaze kwegegwa imbere, mugabo ubunye aho ijya mbere sinabitahura. Mugabo urumva natahuye yuko Mana Data biratugora kumva yuko ari umuntu yavuze ngo Jesu gituma ntabo mu Kristo ngo niko yantashaka kwemera Imana zitatu. Urumva aho rero urumva ko ari ahantu ha bloka. Mugabo ico nahishuriwe nuko tubibonye mu vy'umubiri Yesu Kristo aratworohera, no nico gituma tumwemera, turamuvuga n'izina ryiwe biratworohera. Ariko hageze kuri mwe mu biratugora ko nitumufata arihe, ntitwamubonye mu mubiri n'amaraso. Mugabo rero aho niho vyugariye, ariko Imana iratanga irihishura n'ukuri kubayirondeye, n'ukuri ivyo ndabizi nabibonye. Jenige no kubibabwira ivyo narafashe umwana ndapoza ama question Saint, ndabaza ibibazo Saint, ndamubwira mpwemu yera mbwira nsigurira ukuntu kuvuga iki. Hari igihe numva ntahuritse ko, hari igihe nugura Bibiliya nkaca ntayita bitahura, hari igihe numva bitegereza kumara umwanya
nkaza numva canke umuntu arabivuze mu nyigisho canke ikindi gihe nkumva mu mutima araduze insiguro canke gutyo nyene, ariko n'uwo mugenzi n'ukuri ni ibintu biri bizarre, ni ibintu umenga ndiko ndabitera inkuru umenga ni ibintu nyene tudatahura, ntibirimwo muri logique y'abantu, ariko ni Imana kuko urumva rero Butatu Bweranda naratahuye yuko ari Imana imwe, ni Imana imwe kubera Imana Data ni waturemye, yoyo turayivuga natwe nta numwe aravuga ngo twayibonye Imana, mugabo Imana iraza kutwiyereka mu buryo butandukanye. Imana Data yaturemye arafise ijambo, Yesu Kristo tubona duhumirije tukavuga ngo iyumvire Yesu Kristo, tubona ujya twabonye muri filime, mu bisanzwe ujya ni ijambo ry'Imana ryambaye umubiri. Murabisoma muri Yohana 1, muri Jean 1 igice ca mbere havuga ngo mu ntango yari ijambo, ijambo ryari kumwe n'Imana, ijambo yari Imana. Bivuga yuko ijambo n'Imana ni kimwe, nuvuga ijambo ryawe na wewe ni kimwe. Umuntu akuzi neza akumva, umuntu yomba anzi neza akumva n'umuntu yamvuze akavuga amajambo ijambo ritajanye na je, akavuga ati Nadeje yatukanye, azi neza ko Nadeje ntatukana, aramenya ati uyu muntu arabeshe, kuko ijambo na Nadeje ni umwe. Donc ntushobora kuvuga, urumva ukungene ndi Nadeje ijambo ryanje ni jewe, hama kandi na jewe nkaba ijambo ryanje, hama mpwemwera nawe nja gutahura yuko ivyo ndababwiye ko yambaye mubiri. Nsubire nyuma gato Yesu Kristo mu bisanga muri Yohana 1 igice ca 14, Jean 1:14 murabona yuko ni ijambo ryambaye mubiri. Urumva hama ubu tuvuge kuri mpwemwera nawe ntitumufata kiretse hamwe twarabonye yuko ngo Yesu Kristo ngo abatijwe ngo haraje ngo yarambaye mpwemwera yarambaye mubiri abinuma aza kuri Yesu Kristo, aho onye ego yarabaye muga kubera vuguti Yesu Kristo none gute yoba umwe n'inuma, ni ibintu bice biducanganya. Ariko mu bisanzwe haranditse no muri Yohana 4 igice ca 24, Jean 4 verset 24 ko Imana ari mpwemu. Urumva Imana ni mpwemu, ngo Dieu est esprit, Imana ni mpwemu. Haleluya. Ndumva ko iyo mpwemu nayo ikaba ari impwemu y'Imana, impwemu y'ubugingo. Muri somera mu Itanguriro 2 igice c'indwi, Imana yaratugize ivuga ngo umuntu ase nayo, aho onye novuga yaturemye mu mpwemu na twebwe. Ico gituma umuntu ni mpwemu, tukaba dufise umushaha, tukaba twambaye mubiri. Murasoma muri mu Itanguriro 1 igice ca 26, Imana ivuga ngo reka tugire umuntu asa natwe. Urumva umisa nico gituma twe turi mpwemu, ntiyari bwambara umubiri. Kandi mu nyuma ku gice ca 27 haravuga ngo Imana ibiremye umugabo n'umugore, umuntu mu isanamu yayo, muri image yayo. Urumva yuko ivyo vyose biriko biratubwira ko wa muntu ntarambara. Ariko hagera mu Itanguriro 2 igice c'indwi, Genèse 2 chapitre 2 verset 7, aho bavuga ngo Imana ica yambika umubiri, irambika umubiri, yabumbye mu ivu, ikura mu ivu, irabumba umuntu, umubiri w'umuntu, icihumekeramo impwemu yayo ubugingo. No kuvuga Imana yaduhaye ubuzima bwayo, impwemu w'Imana n'ubuzima bw'Imana. Haleluya. No kuvuga yuko dushatse kubibona mu buryo bw'umubiri n'amaraso vyo tugora. Nico gituma n'ijambo Yesu Kristo ku buntu bw'Imana yaratungikiye ijambo ryayo, mugabe irinda kuyambika umubiri, kubera yarizi ko imitima yacu ngira ishobora kuba igomye gute. Ijambo yararungitse amabwirizwa, yavuze ivugira hejuru, ariko ubu yavuze ati reka ndamanutse ni jewe nyene jambo. Haleluya. Ndabarungikiye ijambo ryanje. Hama ubu mpwemu nawe n'ubuzima bw'Imana. Nukuri nsenze mpwemu abibasigurira, nshobora kuba ntazi gutora amajambo yo, ariko mpwemu yera ni ubuzima bw'Imana. N'ubuzima nigihe Imana yavuga ngo Adamu na Eva abuza Adamu ntuzoge kuri iki camwa ngo uzocufa. Adamu ntiyapfuye, Adamu yaragumyeho, mugabo ngo ugupfa nukutandukana n'ubuzima bw'Imana.
ico twabuze ico gihe yari gutandukana na mpwemu yera, yari gutandukana na mpwemu w'Imana y'ubugingo. Haleluya. Urumva ingene ari byo nico kintu ca mbere kibabaje. Nico gituma no mu buzima uzobona yuko umuntu aragira ama success, bikagenda neza, bikagira iki, akabona ibintu birabriya, mugabo kutabufise ubuzima bw'Imana, kutabufise kuba uguma uvuga uti Imana ntibaho canke ukayineglija canke ukagira urabura ububuze Imana, ubuze ubuzima. Ndasenze mpwemu yera wenyene aze asigurira umwe wese, amwigenderere n'ukuri, abe ari n'itanguro yo kuyaga nawe, kandi kuyaga umubaza nawe akakwishura. Haleluya. Ni navyo vyerekana ko umufata n'ukuri Osea umufata nk'umuntu, umufata novuga guta nk'Imana ikumva, yumva, ifise amatwi kandi akumva neza kandi ashoboye kukwishura. Urumva? Hama aho onye ndagerageje gusigura ko mpwemu yera ari ubuzima bw'Imana. Haleluya. Ubuzima bw'Imana dukeneye muri twebwe, ubuzima, impwemu y'ubugingo, impwemu y'ubuzima.